mu cyubahiro cy'umwamikazi wacu avyaguruke. Reka tumwinginge buke buke, nabonye haragendeka ashike hano kugira ngo nawe abaramutse. Hapa ni nyumbani, ukitoka hapa tu naruka mara moja hapo juu. Ni karibu. Karibu cyane. Haleluya, shengero ry'Imana. Ndabagumbiriye mu izina rya Yesu. Ndanezerewe cyane pastori. Twaherukana muri 2009. Imana imukoresha imirimo n'ibitangaza. Imana ivugana nanje, ico gihe nari umudamu w'umushikiranganje. Imana ivugana nanje ko Imana igiye kunduza gusumba. Ivugana nanje ibintu byinshi narabibonye n'ibindi ndabirindiriye. Nuko rero sinaje mu nzu y'Imana uko nyene ngaragara, kuko nakuye umugisha. Nazanye ituro ryishimwe, ndatanga umuriyoni. Nshaka ko atanumwe yogirwa nabi, nshaka ko leta yoba umuvyeyi ahumuriza bose akabakingira. Maramutse, haraheze imisi nkoze video aho navuga ukuntu umudame wa General Bunyoni ngo yatutse Pacifique Ninahazwe ariko akora amatohoza kundi mudame yari yaheruswe kwicwa. Nimba hari umuntu yakoze ibishoboka byose ngo mfatwe canke mfe, ni General Bunyoni. Nimba hari umuntu w'umurundi bimaze gushika akantuka, ntibaragera ku rugero natutswe n'umukenyezi wa Bunyoni. Hanyuma ndagerageza kurondera ivyo bitutsi ko yavuze ko yabise kuri internet, numve exactement ibintu bavuganye sinabitora. Ejo bundi nabonye novuga conversation yabaye hagati ya Pacifique Ninahazwe n'undi mudame ngaha kuri internet. Nibajije yuko ariyo kumbure ashobora kuba ari kara referencingako. Ariko rero imbere yuko nja muri vyinshi nashaka gato yitwumvikane ikintu kimwe. Iyo nkoze video nkizi ntabwo mu bisanzwe mba ndiko ndavuga ku muntu, ntabwo mba ndiko ndavuga ku bantu. Mvuze Pacifique mvuze uwo muntu wese abona ibiba i Burundi kumbure ku mpamvu icanke iriya ntibimunezere, hanyuma agahitamo gusemerera canke gutohoza pour son cas. Mvuze umugore wa Bunyoni, mvuze Bunyoni nshatse kuvuga uwo muntu wese ari ku ngoma, ari ku butegetsi, afise ububasha bwo kwisha no gukiza, mugabo agahitamo kwica aho gukiza. Mvuze umugore wa Bunyoni, mvuze uwo muntu wese ahitamwo gushigikira iyo leta y'abakozi b'ikibi ku mpamvu icanke iriya. Harabashigikira kubera ivy'ubwoko, harabashigikira kubera avuga ati ivy'intara uyu nakava iwacu no kumushigikira, harabashigikira kubera umugambwe, twe turi umugambwe niho twabaye ntidushobora guhindura, turi biswe vy'inkona, turi imbonerakure, turakenyera rugamba. Harabashigikira kubera inyungu babivanamwo, papa wanje ari muri leta, mukuru wanje ari muri iki, mwene wacu ari muri kiriya. Harabakurikira kubera abo nyene bari muri ivyo, nubwo atabarika akora ikibi mugavuga ati leta niyo yampaye akazi nta kuntu basubiza inyuma. Harabakurikira kubera ubwoba, bien sûr, urumva utavuze ivyo bashaka bashaka gukura ku kazi, bashaka kukumera nabi. Hari n'abandi novuga ko harimo ukutamenya mu bisanzwe, ibi vyose bataba bimenya canke bataba batahukirwa ko ahantu hari intwaro ibereye mu bisanzwe bifasha bose. Nuko bamwe mutabimenya mu bisanzwe ahantu hari intwaro ibereye, wewe uhitamo kuja muri opposition canke gushikira leta birakuraba, mugabo uko biri kose uri protege. Ico gihe ahubwo niyo ukoze icaha haba hariho procedure yo kugufata, yo kuguhagarika, bakazi wawe bazanye umutahe. Kwanza banza gutohoza. Polisi nishobora kuza gufata idafise ivyemezo bikeyi n'imiburiburi ishobora kuzoshikiriza sentare. Ivyo guta mugasho ngo boce cagusohore, ivyo ntavyo bakora bohabonera ibara. Baza kubanza gutohoza kwanza, siyo ngugenda ubwira umuntu uco ugenda polisi mutore, baratohoza ivyo bintu umuntu avuze, bakara ko bafise base yo kugira bashobore kuvuga ati wewe tufise ikintu tugwagiriza, hanyuma bakagenda muri sentare bagasaba umutahe wo gufata cyangwa umutahe wo gusaka, bakaza kunzi wawe nyakubahwa Melchior
rapport tuje tuzanye mutahe twahawe na sentare wagirizwa icaha iki niki hanyuma akagusomera ama droit yawe uburenganzira ufise urafite uburenganzira bwo kuba silent to remain silent kutagira ico uvuze urafite uburenganzira bwo kuvugana n'umuloya avoka imbere yuko uvugana na polisi de polisi yo kupfunga umunwa gose mpaka mbonye umuloya hanyuma n'uwo muloya ije wahondi uwo muloya baramukuronderera hanyuma akakubaza ibibazo iyo ukopera bigahera biheze niba icaha ari gisaba ko bagufata amafoto canke fingerprint canke DNA bakabifata nyuma bakakureka ugataha on bail kuri bail free wanashaka hano ntasirikiro no muri Amerika bakanakusaba bakanaguha ni banakaguha umunsi wo kuzoja muri sentare nico nako ndarondera ndabaca ku munsi wo kuzoja muri sentare uri umuntu wigenga nta muntu aba yakuboshe gushika kuri yo saha urumva ni bimwe bita ko buri muntu ari innocent kugeza bamaze kumwagiriza icaha but anyway ndi kuvuga donc ibi ndiko ndavuga ni nko guhanura aba bantu kugira ngo muze muratahura iyo tuvuze aba tubakoresha nk'akarorero nka materiel didactique si vous voulez nk'inyigisho twokwigisha niba umudamu wa Bunyoni canke abantu bari muri cercle yiwe ubu ariko batabaza Pacifique bigeze gutuka niwe twe tuko turatuka Pacifique tuko tukochima manda tuko tutuka semerera turi bande ko twokwiyumvira ko twe tatobwiye natwe tukarondera ubufasha panasisima kuri Pacifique ariko tukaba ahantu twifuza yuko duti ese yaba uburundi bwari bufise etat de droit umuntu ashobora kuburana ataha yatacaha cy'amaraso afise nk'akarorero umuntu ashobora kuronka umuntu akamuburanira umuntu w'umwere atagomba kuvundira mu gasho hagera igihe ukavyifuza kumba sinifuza ko vyo gushikira mugabo ugenda utohoza abantu bari mu gasho benshi barifuza yuko igihugu cyo bari igihugu gitunganye kubera hamwe abantu benshi bazira ubusa abantu benshi bagomba kuba baratashe ibintu nk'ivyo reka ariko twumvirize dusome kino kintu aya majambo baterateranye hanyuma namwe mugire ico mubivuze ko ariko cyane cyane ico mwize ko je nshaka ko twigishanya muri ibintu ntabwo ndi gutamba umuvyimba ku muntu je ntabwo ndi umusadiste umuntu yamerewe nabi nta nyungu ndabikuramo. You want answers? I think I'm entitled. You want answers? I want the truth. You can't handle the truth. Bon, reka nshiremo context donc hariho umuntu w'Ibujumbura umudame Ibujumbura yari muri cercle ya Bunyoni bajana ngo ahantu bari bafise ngo bakora amasengesho yitwa Madame Lydia Nibogora hanyuma kugira nkuze iswara ndayinyarutse Lydia Nibogora bamusanga ahantu bamwiciye Pacifique canke Fokode itangura kugira amatohoza ironka umuntu muri iki gifaransa batango n'umuvoyante sinzi umuvoyante ko amwita sinzi ko ari umuvugisho canke umwere umuntu yerekwa ngira ngo yitwa donc umuvoyante ya wundi yakorana ba Bunyoni nyene ariko kumva ko yarazi Nibogora yarazi na famille ya Bunyoni hanyuma acashaka amubaze yumvirize ko yomwicishe ko nk'amatohoza nico kiganiro bariko barakora ikindi kintu gihambaye muri ico gufata important na matariki vyabereyeho no kuvuga amajambo bahanahanye n'uwo muritwa Nishimwe Regina hari ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatatu 2018 niho bahana amajambo mugabo inyuma y'umwaka bitarenze umwaka umwe uwo Regina Nishimwe nawe yaciye aba mu kajagari abadimwe mu kangaratete atangura gutabaza Pacifique urabona ko heze umwaka ni kumbure n'amezi abiri avuga ngo Regina Nishimwe n'umugabo wiwe barusimvye ubona ko Regina Nishimwe n'umugabo wiwe barusimvye kuri uyu murango irusaka muri Zambia aho bahungiye bon rero sinja kuvuga kuri uwo ko nibaza ko kandi n'ubuzima privé ntovuga cyane mugabo umva ko muri make nabo byagize igihe bigakomera bagahunga hanyuma bagatangura gutabaza none n'usaka bakabasangayo ariko rero kamvuge kuri kino kiganiro bavuganye nico nashaka tuvugane donc iganiro hagati y'uwo Madame Nishimwe n'uwo Pacifique Ninahazwe hanyuma reka tucyumvirize. Bon, aravuga ati bonjour madame. Bon, nibaza yuko harimo igifaransa n'ikirundi kumbura yagiye arabivangavanga kuko dusoje gusanga indimi z'i Burundi ariko na pini nahazwe bonjour madame uwunde ati barikiwa muri bandi barikiwa naza ko ari Giswahili abantu ba Protestanti turakunda
gukoresha igiswahili kumbe ababaye muri Tanzania cyane cyangwa muri Kenya. So barikiwa muri bande no kuvuga heza gigwa muri bande. Who are you? Aravuga ati ndi Pacifique ni nahazwe. Uwundi ati wahe sindakuzi mbwira ivyo bishasha. Baramubaje nishimwe ati ndi umukuru wishira hamwe Focode mushobora kuba mutanzi. Uwundi ati ninde yaguhaye nomero yanje? Pacifique ati numvise ko muri abantu b'Imana musenga niyumvira kubandikira nibwira ko mwoshobora kumpa ukuri mukura ku Mana kuko ibinyoma vyose bifise umwami wavyo. Okay, biratanguye. Ndazimiye ubuye yishuye kino. Anyway, sawa, Imana yitwa Imana. Okay, ninazwe ndiko nkora amatohoza kubijanye n'igandagurwa ry'umupfasoni Lydia Nibogora kuwa 17 tariki 2 2017. Ati wa Madame Regine ati uwo nuwahe? Pacifique ati amakuru mfise avuga ko mwahoze musengana rimwe na rimwe. Avuga ko mweretswe ko hariho abahambaye bashaka kwakwa ubuzima, abahambaye yashaka kwaka ubuzima n'ibindi vyinshi vyakurikiye bivugwamwo musaza wanyu. Donc umva ko vyumvikana yuko uwo mudame yerekwa hanyuma yerekwa ko Lydia Nibogora ngo agiye kwaka ubuzima abantu bahambaye. Ivyanye vy'amafuti by'abantu bagiriza abandi. Okay, Pacifique ati nagira mbaze ko hari ico murongowe mubimbwira ko nk'umukristo nuko twofata ko ataco mubiziko. Okay. Regina ati uwo mwandikirana uramuzi. Okay, nazata uwo mwandikirana uramuzi. Ninazo ati nimba ntihenze ni Regine Ishimwe. Regina ati ivyo ntaco ndabiziko. Ninazo ati nihenze naho mumbabarire murakoze. Nishimwe ati pardon. Okay, Pacifique ati nishimwe pardon. Regina ati kandi Imana si umuntu ngo ibeshe. Regina kandi wavuga ati jewe ntinya Imana yaremye isi n'ijuru, ivyo binyoma ntavyo nzi kweri. Amen. Abantu n'abanafiki. Murakoze, ndakiriye inyishu yanyu. Mugire ibihe vyiza. Nishima ati kandi mbere na mbere ntinya Imana yo mwijuru. Ivyo twavyumvise. Nawe Imana iguhe gutahura kandi ikugirire neza. Abarundi n'abakirisu ba mbere. Muvyeyi. Regina ati abantu benshi baritiranya Imana. Arakomeza undi ati ivyo ntaco bitwaye, abayitinya irabazi. Ivyo namabanga yamwe n'Imana. Mwakoze kunyishura muri raporo nzokwandika ko mwambwiye ko Lydia atawe uzi n'ivyo binyoma atavyo muzi kuko mutinya Imana muhimbarwe. Aho bararangije. Regina ati jewe rero ndubaha Imana yo mwijuru. Okay, nukuri ibi ntibikenewe ko mubishimikira ko iwanje. Namabanga yanyu n'Imana ntibindaba. Nkeneye ivyerekeye Lydia gusa nk'umuntu, nk'umuvyeyi wambuwe ubuzima bwiwe bimwe biteye isoni agasiga udupfuvyi ku ngoyi. Bon Dieu, Burundi we ariko kuca nk'umudamu afise abana. Kubesha ni icaha. Uwo ni Regina. Regina asubiramo kandi ati Imana yo mwijuru ikundinde mu izina rya Yesu. Kandi ndakwisavye mvako ivy'Imana tubirekera Imana mufasoni. Jewe ndiko nkubaza ivy'abantu. Pacifique arasomborana. Leave her in peace, man. Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo ikundinde kabisa. Ariko aba bantu kwera ki batandika? Je numara wanditse ya hanyuma Aburahamu kandika majuscule, Isaka majuscule. I don't know. Kwera ka ni negligence canke ni I don't know. But enfin ndi pedantique rimwe mu gasicyo nashaka kuvuga ni nazo ati none ko muzi Aburahamu, Isaka na Yakobo
muba muzi Lydia Nibogora nawe uwo nawe yanditswe mu gitabo cya Kagaye aba bazi ko bari mu gitabo cy'abahanuzi n'icitanguriro ni navyo ndagutakiye kuko imana ya Aburahamu niyo mana ya Lydia abadede bo bazi ko imana yiwabo ari iwabo nyene. Regina ati jewe ndakwisabye kweri ntujyane amavyi y'abakoroni. Okay, biratanguye. Rero nk'umuntu yakira avuga imana kadongo arahindutse atanga kuvuga ibintu nk'ibi je ndasoma ko biri mu mabarire don't shoot the meeting. Regina ati je politike sindimwo nkamwe abatutsi muzi ico muyikuramwo. Okay, urumva Pacifique kumbure yaramuzi ko ari umututsi na cyane cyane muga mu nyuma yavuze ngo ntawazi. Imana ya Abrahamu, imana ya Isaka, imana ya Yakobo ntitukana. Abana bayo ntivuga ko bafungura amavyi y'abakoroni. Regina ati kumbe okay ndakaje kumbe kudeta ibananiye muca muja mu marementanya. Okay, avuye mu muntu w'umuvugisho w'Imana yamaze gusimba gatoye muri politike niba mwabibonye kuki yagumiza hari ati ntavyo nzi go away kumbura byari kuba biheze. Ndazo ati imana ya Abrahamu ya Isaka na Yakobo niyo yaremye abahutu n'abatutsi kandi irabakunda cyane bose. Ivyo navyo tuzi imana ntabwo yabahutu n'abatutsi imana yaremye Adamu na Eva. Okay, niyo yaremye abatutsikazi umututsikazi Lydia n'umutukazi Regina. Okay, abarundi na murazinanye kabisa ngiriyaza ko umurundi wese sindo mvuga mbega mubamenya gute ugenda na nuzeye tape major pima. Anyway, kandi irabakunda bose no muri politike irazi neza ko hariyo abahutu n'abatutsi. Okay, ndazo akomeza ariko ndiko nibaza ako gashavu iyo kavuye kuko jewe nabajije ikibazo gisanzwe none sinzi ibifashe umwana w'Imana Regine ishimwe. Bon, byumvikana ko byace biba escalating. Bon, anyway. Ibi navyo nyene uriko uvyerekwa n'Imana canke n'ivyawe gamufasoni. Regina ati none kuki wahunze? Ayekombe aramuzi neza. Igihugu kubera ki wahunze igihugu? Regina ati sindabikwifurije muvyeyi ntukabimenye. Puis urumva uyu Regina ko yaje twari kwanze igihugu mugabo tuko turavugana ubu peut-être umwaka inane plus tard yari yamaze guhunga ari i Rusaka. Uwo Pacifique we yagize imana ahungira i Bubirigi i Rusaka umva ko yahunze mvuze imana kubera uwo mwe mu weginaza ko gushikira bitoroshe mugabo Rusaka umva ko umutekano we utari wubahirijwe twabonye mu yindi article ntajya gusoma kumbure. Bo mugamva avyo favuga ngo warahunze muragowe muzofumiyerera iyo kitatekanye buri muntu ni kandida yo gupfungwa ni kandida yo kwicwa ni kandida guhungishwa so kugira ntuzosure guhunga nuko uburundi butekana. Okay, acavuga ati sindabikwifurije muvyeyi ntukabimenye ibibondo vya Lydia Nibogora navyo vyarahunze navyo vyakoze kudeta niko yamana ibiguhishuriye. Okay, batanguye gushwana abana bagabo mpamagara. Regina ati none ingo mu Burundi ukore amatohoza nako ndakunze kukumva nubu neho ndiko ndayakora mu wamuzi Lydia Nibogora todi yakwiye ko atawazi va mu Bubirigi mu bakoroni aka abantu bango mu bakorona bakone mugo ne baruka abana babo kwiga bose mugiye mutohoza umwana wa nakayigamo nakayiga benshi bajya kwiga mu bigi ababishoboye abandi muri Amerika ibintu nk'ivyo natabishoboye bariko barwanagwana nk'ababuruse byo kwiga mu France sinubwo gituma abantu bango mu bakorone kandi nabo batunzwe n'abakorone. Anyway, Imana ya Abrahamu Isaka na Yakobo ababirigi ibita abana bayo kandi irabakunda burya nivyo. Bino binazo ati none muwamuzi umwe mu bakobwa b'Imana ba Abrahamu umwana wayo Lydia Nibogora kuyumuka bana barasotorana babana yavuye ko atawazi uzohera mu Bubirigi wa mukoroni. Okay, ni nazo ati umupfasoni aya majambo ntabereye umwana w'Imana nimba vy'ukuri
ariyo ukorera. Abadede bakora imana yo mu kuzimu, they don't care. Imana yiye. Regine Nishimwe ati abatutsi muri inzoka twarabamenye. Okay? Traduction en français. Tous les Tutsis, vous êtes des serpents, nous avons fini par vous connaître. Okay? Regine Nishimwe tubazi muri inzoka. C'est pas tubazi muri inzoka. Okay? Nina hazo ati imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo niyo yaremye abatutsi, ntabwo yigeze yita abana bayo inzoka nk'uko ariyo yaremye abahutu bose ikabakunda cyane. Okay. Jewe nabagije ikibazo kimwe gusa. Lydia Nibogora muramuzi, nivyo mwahoze musengana. Jewe ndabona umugenzi muhuriyeko kandi bivugwa ko mwasengana kenshi. Regina ati aho wabuteka twari munsi y'urujo. Baguhinyuye. Baguhinyuye. Dankere Eglise. Okay, Regina kandi baje muri Eglise iyihe? Bo ariko avuga mu kumbe arazi n'igifaransa. Hanyuma Regina, okay, iyo ni joke wanje. Ku rugo rwa General Bunyoni. So no kuvuga urugo rwa General Bunyoni yari Eglise. Seri dikira abantu b'abategetsi bavanga mu byo Eglise by'ubunafiki. I don't know. You don't even need it. Nta Eglise ukeneye mu rugo rwawe. Komeza muri politique. Anyway, Ninazo arakomeza ati mwamwibutse Lydia Nibogora. Uyu mugabo araperesista. Ivya vyose nabimenye urya nyene yaguhaye imitwe ahejeje kubimbwira baraguhenze ca. Okay? Bashobora kuba ari byo babizinanyemo, je sintahura neza ibyo bariko baravuga ngaha. Nishima ati imana si umuntu ico ukimenye. Undi ati yewe mwamurahejeje ko that's not a happy ending. Man, iyi conversation hatari. But anyway, je ndashaka kuvuga kwanza kenda kivuge kubera kiri important. Ugiye ku yindi page, sinzi ko uyibona ngaha. Kumbona ndavuga nyavuze ngo Regina Nishimwe n'umugabo wiwe barusimvye kuri uyu murango i Lusaka muri Zambia aho bahungiye. Imbere gato y'isaha 5 z'igitondo umugabo yinjiye mu nzu yabo yitwaje inkoho yo mu bwoko bwa pistole acatangura kurasa umwe mu bari mu nzu. Bamutesheje, Imana yakinze, nta wahitanywe n'amasase naho hari ivyononekaye mu nzu. Donke no kuvuga ko Regina yamenyekanye cyane inyuma y'igandagurwa ry'umufasoni Lydia Nibogora, umukozi wa Regideso. Lydia Nibogora yatowe ikiziga muri Kanyosha etc. Regina Lydia na Yasente aho hambere bari agadasoho, badonke akadasohoka kuba bari bakundanye baje gusengera kwa Bunyoni. Bageze muri Zambia, Regina Nishimwe n'umugabo wiwe ntibigeze boroherwa. Sinabonyene bagiye muri Zambia amfete umva ko bagiye bahunze. Kumburekana byo tubibone n'abahora basengera hamwe nk'uko yanabitumenyesheje. Amasengesho yiwe yatezwa kwerekana ko General Bunyoni ariwe mukuru w'igihugu, azosubira Petero Nkurunziza etc. Umugabo we nawe yari yahawe akazi mu gipolisi cy'u Burundi kubera ubwo bucuti bwa Regina na Yasente, yaciye abogozwa ubutaraririye. Regina Nishimwe aremeza ko Yasente intare y'ingore yitida lioness yamwibaririye ko azomugandagura. Regina Nishimwe n'umugabo bahavuye bahitamo kuyanyaga bahungira i Lusaka mu gihugu ca Zambia. Mugabo mva ko naho babasanzeyo. Voilà, donc muri make nivyo umva hari d'abord n'abagore batatu bariko basengera hamwe, bariko basengera kwa Bunyoni General. Umugore umwe arapfa bamwagirije ngo babonekewe ko azokwica umuntu, baramwica. Bunyoni aramwicisha, Pacifique aja gutohoza atangura kuri undi mugore basengana, umva ko bari batatu.
umwe bamuvanye mu hasigaye babiri Regina urabona tuze Pacifique wa kize sino bisubiramo ariko ndabisoma ndandiko ndatukana nanje hanyuma mu nyuma ntawe uzi ko vyageze sinasomye neza icyatumye bamwinuba bakatanga kumwiruka ko nawe ku rupfu rwa Regina nishimwe ko okay izina bitohoje vyose umva ko mu nyuma mugabo bamugarango the detail burya detail is important cyo tubone ko big picture donc ko Regina nawe yapfukiye na Mukabunyoni nawe baramwirukana agenda Zambia bamusanga bamwicireyo hanyuma n'umugabo we urumva none ubu nawe umugore wa gatatu ari we ya Sente Mukabunyoni nawe nyine ndazi bahari ko atariko aranyumuvinyo a celebratinga ubu nawe umugabo we mugasho you see what I'm saying ibi nivyo muza mwifuza haba ibintu vy'injyane mu gace cyavuga ntabwo uri safe ujya muntu muri kumwe ubonye yisha umuntu you are next sawa reka tukiri umunsi mwiza tuzosubira